Reka tubaramutse mwebwe abakunda kudukurikirana mukurikirana ibiganiro by'abagorozi muri kano kanyo muri kumwe kuri mikro ningenda kumana Moise ibubafu bwanje turi kumwe n'uwundi mwene data w'umushitsi yaduteguriye ibintu bikomeye cyane. Turashaka yuko abari kudukurikirana muza gukurikirana kino kiganiro kirimo ibintu bikomeye. Mwene data yaduteguriye asanzwe ari umuvuzi mu ishengero ry'Imana. Icyo gikorwa asanzwe agikora. Rero mwitwa bandi? Murakoze cyane tubanje kuramutsa mu izina rya Yesu. Amina. Amazina yacu Isengiyumva Corneille. Murakoze cyane, amazina mwayumvise. None muri kano kanya ibyo waduteguriye kugira ngo abari kudukurikirana ubu ndazi ko banyotewe no kubyumva, tubwire. Murakoze cyane. Icyo twabateguriye twifuza ko twigana ni indwara y'amagufa. Indwara y'amagufa. Ariko turashaka kubanza gukura mw'amazinda muri bamwe bakunda kumva yuko gukoresha ibyaremwe, gukoresha ibyatsi, gukoresha ibyamwa n'ibindi bintu bitandukanye, ibyo bintu ko ngo buba ari ubupfumu. Ese niko biri? Bibiliya ntaco yoba yaravuze? Murakoze cyane. Abantu ari gihe tugatwihenda, ariko Imana yavuze ngo nta cyagizwe ibanga itazoshira ku mugaragaro. Kugira duhera amazinda kuko hari abagwaye batubanirije nabo bavuwe n'ivyaremwe. Dusomere Esaya 38 ni 38 21 niho ayo majambo aboneka. Haranditse ngo kandi Yesaya yari yaravuze ati nibabira intore ibumbabumbwe mu musukoni bayomeke ku kibyimba kandi azokira. Imana yacabwa icubahiro. Murakoze cyane. Uyu yari umuntu w'Imana nawe yaragwaye, yari uvugishwa n'Imana. Ariko ubu babwiye ngo yari umuntu w'Imana yaragiye kuraba umuntu agwaye, ariko Imana iramutegeka ngo ariko ikintu gisabwa ugende waha amababi y'igiti runaka cy'umusukoni womeke ku kibyimba cyo muntu. Ubwo cyari gihuti, ubwo azokira. Murakoze. Murumva yuko birumvikana cyane, nubwo abantu tuba dufise kumva, ariko ijambo ry'Imana riraduhishuriye neza, riraduhishutse mu buryo bwumvikana ko no mu gihe ca kera mu bantu b'Imana ba kera b'abakurambere ko nabo ibi byatsi babikoresha nk'umuti. Kandi ico gihe nta n'ibitaro byari bihari, nta n'amafarumasi yari ahari. Ibyo byose nibyo tubona bizanywe n'iterambere. Ibyo bintu ntibyari bihari kabisa, ahubwo abantu bakira biciye mu by'Imana yaremye. Uretse ko indwara tubona uyu munsi zazananye n'iterambere nk'amadiyabete, imitima, n'indwara nyinshi zitandukanye za malaria, ibi byose byazananye n'iterambere muri no minsi y'imperuka. Ariko bidasobanuye ko aho hambere abantu batagwara, ariko baragwara ariko bakivuza ibyaremwe kuko nta bitaro byari bihari, nta n'amafarumasi yari ahari. Ubundi Imana abambere bagwara kubatubanjirije bagwaye babwira ngo mugende Geriyadi hari mu misozi niho baza kurondera imiti, niho baza kurondera ibibafasha. Yego. Impamvu tugiye kwigana indwara y'amagufa, abantu benshi bama bataka ngo ndibwa mu magufa. Ubwo kenshi bakunda kuzita ngo na maromatizme, ariko kenshi zifatira mu mavi. Umuntu yavuye hasi araturagurika, cyangwa hari n'igihe amagufa ashuha. Rero iyo niyo ngwara tugiye kwiganako. Yego. Ariko cyane cyane mbere yuko tugiye kwigana ku ngwara tugende no ku muti, ariko icyambere icy'ingenzi sukuronka umuti, ahubwo icy'ingenzi no kwirinda ibitera iyo ngwara. Murakoze. Cyane cyane duhereye nko ku nyama, amata, isukari. Ibyo bintu biragenda bikamara zinc isanzwe iri mu mubiri jejwe gutunganya umubiri w'umuntu. Mu nyuma ikibazo amagufa kuma, akabura ikinure gituma atembera nkuko yari akeneye gutembera, ubundi agatembera atamazi cyangwa icyunyunyu kiri hagati. Mu nyuma hakabamwo kugwara iyo ngwara.
Ego murakoze. Ubwo ibyo kwirindwa canke se ibyo kugenda ko buke buke abantu bamaze kuvyumva. Ikindi kintu nabonye ku bantu benshi muri kino gihe, benshi ntibanywa amazi. Kandi amazi ni ikinyobwa ciza Imana yahaye ivyaremwe kugira ngo twebwe tubashe gukoresha. Ubwo benshi usanga bikundira inzoga, akumva nyene yohera kuwa mbere yikubitira icupa ivy'amazi, umuntu ntumubwire ku buryo no kwibrosa ko kwibrosesha ikiyeri, aho nyene niho havira mu gutakaza isukari. Iyo umuntu agiye aranwa ibi bintu by'ibinyobwa ntakunde kunywa ayo mazi, wumve yuko aba ariko aratakaza isukari y'umwimerere. Ubwo rero ku bantu badakunda kunywa amazi barakwiye kwikubita agashi bagakunda kunywa amazi, kuko amazi ni meza, na cane cane iyo umuntu ayakoresha mu gitondo na saa sita no ku mugoroba. Umuntu akivyuka ata kindi kintu arafata, akayakoresha akayanwa. Kandi amazi ntavangwa n'ivyo kurya, ahubwo amazi anyobwa igihe cyose ata kindi kintu umuntu arafata. Bakunde cyane no kuyashiramo akadimu. Mwene data avuze yuko ayo mazi abantu boza bakunda kwihereza harimo n'akadimu. Ego watubwiye ibimenyetso, none dufashe rero uduha umuti. Murakoze. Icy'ingenzi rero ku muti, niyo mpamvu nari mbanje utanguza ibyo kwirinda, kuko Imana igihe yaza kubwira abantu yababwira ngo mwirinde, uzubabwire ryo ngo mwiyeze, kwari kugira ibanze batunganye, hanyuma izibaha ibyo yabateguriye by'ibyiza, ariko yabanje kubabwira ngo mwirinde. Ubwo turagiye ku muti rero wo kuvura ubwo burwayi. Ni ugufata romare akayiko gatoyi, ukagateka mililitiro y'amazi. Hanyuma warangiza kugateka mililitiro y'amazi, ugafata ikiyiko kimwe cy'ubuyi bw'uburo, ugafata n'ikiyiko kimwe cy'ubuyi bw'ingano, ugafata n'ikiyiko kimwe cy'ubuyi bw'amasaka. Hanyuma ubwo ukabicanga hamwe, ubwo ukabikora ubuyi buri hamwe, buri natirere. Hanyuma ukabukoroga, ariko ntushiramo isukari nk'uko abandi babimenyereye. Warangiza ubwo ugafata amazi y'inazi. Ayo mazi y'inazi ukayamena, ukayasuka muri cya gikombe wateguriyemo bwa buyi, ukihereza ubuyi. Ukabikora iminsi 5 wikurikiranya, ukaza ubikora 3 mu ndwi, hanyuma ukarangiza ukwezi, icyo kibazo cyawe kizoba cyavuye mu nzira. Murakoze cyane mwene data ahejeje kutuvura. Kumbure se abantu bavyumvise ibyo dushobora gukoresha kugira ngo iki kibazo c'amagufa gishobore kurangira. Ese hambavu y'uwo muti uduhaye, nta kindi kintu ushobora kutubwira coroheje gishobora gufasha ayo magufa abantu bashobora kuronka byoroshe? Murakoze cyane. Ikindi ni gufata ibitunguru 3 bya ruje, hanyuma ukabirapa, ukabikanya ujya mutobe. Warangiza ujya mutobe ukawunwa. Warangiza kuwunwa ugafata zijya nkambi zayo, ukazuzimasa ahantu buri rugingo ruteraniye n'urundi, ukazubikora nk'uko rimwe ku munsi 3 umuntu ukabikora icyumweru, nabwo bawivuye icyo kibazo cy'amagufa. Ego Imana ibahezagire. Tumaze kumva imiti, tumaze kumva n'ibimenyetso bifata ku ndwara z'amagufa. Mwene data arakoze, n'abari ko baradukurikirana. Imana twese hamwe ni n'amahoro ikomeze kuduha kumva no gukira mu izina rya Yesu. Amen.